duhereye hano hantu handitse ngo mainnet safety reminder, ni kuvuga only input p-wallet passphrase at wallet.pnet.com. ni kuvuga duhereye hano hantu ntabwo nje kubabwira ngo pin ibi yazananya aha ikora ibi, oya sivyo nje kuvuga. nta nubwo nje kubabwira ndabizeza ngo mbega ngo bizogenda ukunuko, oya. ahubwo ico ndiko ndakora mu mugwi turimwo bagumye banyandikira ari benshi, dusanzwe twiga ivyigwa bijanye na telefone, YouTube, Facebook, TikTok, ariko kandi baguma bambaza ibya pi dufashe ibi, mbona kwishura umwe n'umwanya mbona vyongora. ari nayo mpamvu ukabonamwo ikibazo ufise muri account yawe ya pi, wihutire kugikora mugenzi, urindirire hamwe n'abandi, hanyuma itabyaye inyana izovyara ishuri. C'est parti, ni winjire muri pi yawe. sinzi yuko uza kubona iyi kwiyi dashboard amajambo ameze uko cyangwa uza kubona yandi, bivanye n'igihe winjire kwa turiya tuntu dutatu turi hariya, uraza kubona ahantu uyu munsi. sinza kubabwira buri ntambuko imwe yose, ariko reka ndababwire byankenerwa kugira ngo uze kumbaza muri commentaire ico utabonye. ukaba uri mushasha ntiwiboge gukora sabone, no muri commentaire unyandikira ikibazo ufise na like ngo video mbone yuko yagushikiriye. manuka epfo hahereza ahantu handitse profile, fyondako. umaze kwa fyonda, iyo uri mushasha uriko winjira, uraheza ahantu uza kubona code d'invitation bayikubajije, wandikamwo urudome rukuru Elize seti sa reka twibandanirize sahandi. reka tumanuke hano hepfo ahantu tugiye kurabira hamwe. murabona ibi bintu bitatu bitangira numero de telefone, verification avec Facebook na adresse email. nuko uba ufise email kwicano ya YouTube naraberetse ntambuko kuyindi ukungene ushobora kugira email yawe imeze neza, iri valide kugira ngo ntishobore gutakara kandi ukayikoresha ibintu byinshi. reka rero tuhere kuri numero de telefone. ufise numero ya telefone mu telefone yawe, ari nimero mu gihugu bitaba biriko birakunda gukora verification zazo, koresha numero 69 na 68, biraza koroha cyane yuko verification ikunda. kandi ukoreshe numero kwanditseko kugira ngo account yawe uyikingire gusumba. rero umaze gufyonda anya kuri numero mugenzi, kubera je wiri verifie ubona hari kwa kavi, baca bakujana ku bintu bimeze nka message uza gutuma muri Amerika. ategezwa kuba hariko amayinite ku telefone yawe. ushobora kubikora rimwe bikanka, neza izobigerageze ubukurikira bizokunda. ni message urungika ukaverifia yuko iyo message uyirungitse kuri nimero wanditsemo kandi wifuza gukorera verification. nimero wugururije ko account yawe niyo urungika ko message, uyirungika ku biharuro baza kuguha mengani 2003 urungika ku nimero y'inyamerika. okay, uracha ubona anya haje kwa kavi. ubugira kabiri nuko uza gufata konte yawe ya pi ukayihuza na Facebook. navyo ntibigoye, nuko ucanga anya ugafyondako ukaca wiconnecta. mu kwiconnecta wandikemwo account wizeye ya Facebook neza, udahugumbanya modo passe yayo hamwe na username yayo. ndibaza murabizi ukunyene biconnecta kuri Facebook. ubugira gatatu ni adresse mail. adresse mail bagenzi, umaze gufyondako aca bakujana muri adresse mail uba aho uca wuzuza adresse mail yiwawe. hanyuma umaze kuvyemeza baca bakurungikira, uca winjira hariya anya muri mail yawe ukazumanura hejuru nk'uku kugira ngo ushira ajuri mail yawe. uraza kubona message igushikiye. ushobora kuyibura cugenda hariya ibubafu. reka twinjire muri Gmail. ni kuvuga anya dufate ko message ije. okay, cufyonduko. okay,
uze ufyonda uku kugira ngo haze ama email mashaka. Urabona kaya kantu ka byanse fyonda ino hejuru kututuru dutatu ugende ahantu haba handitse spam ngaha anya urashobora kubonamwo message ya pi. Reka twibandanirize hamwe narindi kugira ngo tumare igikorwa cy'uyu. Narindi hano kuri profile, okay? Ni kuvuga rero ahanya ahagira gatatu verification d'identité KYC bagenzi iri kirateza ikibazo. Uriko urakora KYC gute? Impanuro mu gukora KYC uzorabe amazina yawe y'ukuri kandi uraba amazina yanditse kuri karangamuntu cha passport cyangwa permis iyo bikunda document ufise urabe yuko amazina nimba yanditse mu ndome nkuru nawe mu gukompleta andika mu ndome nkuru ari muri zitonya andika muri zitonya. Ntiwibagirwe kuzohindura imiburiburi modo pass. Nimba winjiye uyu munsi gerageza uzohindure haheze nk'indwi modo pass yawe kugira ngo nungaha habe veritiye. Nibaza ngo video imaze kujya mu minota ingahe, ukaba uri mushasha ariko ntukekeranye no gukora partage mu magroupe ufasha abandi, ntukekeranye no gukora commentaire imbaza ikibazo, ntukekeranye no gukora like rero ko video yagushikiye. Ikosa rero tubanganye video inambuko kubindi. Reka rero dufyonde kwa twatumye gutatu uze kuraba ahantu handitse hari akantu kakadege mainnet uce uhafyonda. Umaze kuhafyonda bagenzi uza gusanga hano hantu handitse checklist mainnet hafyondeko. Umaze kuhafyonda sinzi wewe uraza gusanga hari ibara rigomba gusana jaune mugabo atari jaune, reka mvuge rise nka gris, okay? Hanyuma mugabo je ngaho urabona kari vert, ntambuko zose ziri complete. Uyu muntu ntambuko zose ziri complete nabimukoreye. Reba ngaha anyubanze uteresharije iyi application. Ijya application hariho application ya P browser, okay? Hariho application ya P browser yitereshaje nayo nyene zitunga ari zibiri. Ubu kunambuko igira kabiri create a wallet P, kuyigira gatatu confirm votre wallet P. Reka rero hano hantu wahavuka habacanga. Iyi video uyu munsi twigeze ngaha, ejo mumbaza ati bandaniza handi warugeze nanje niho mfite ikibazo. Bagenzi ntivyoroshe aho unyandiko ndakira amapere yabo n'ugururiye sinzi bitabyaye inyana bizovyara ishuri, ariko reka tubikore neza intambuko kuyindi kugira ngo ntuzoburire abandi baronkeye uko umwanya ushobora kuba atari munini cyangwa hasigaye umwanya munini. Ndabashimire ndabakengurukire kuba tubanye namwe gufata umwanya ibisuko akunda ufise munini kugira ngo ubu umutima w'urukundo, kuko nimba ufise umubanyi akenye ukabukize wame witeze neza yuko atakwisha azokwiba, ahubwo numufashe kugira ngo nawe atere aja imbere. Ibi bintu rero bishobora kuvamo ikintu icyo bagisigaye ko ari ubwicanyi gusa. Sindabikeneye, sinkeneye n'amarira. Kora partage commentaire ku bagenzi bawe ubabwira ati naba neza ko wabikoze uko, hanyuma aho utarabikora umbaze imbariki wayisi imbariki. Merci beaucoup, à la prochaine occasion et bonne vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse.